abantu benshi barakizwa, abantu benshi barasenga, abantu bakaba abapastori, ukabona mbere bararirimba, baravuga ubutumwa bwiza, abandi bagasenga mu bikorwa mu ishengero, mugabo ugasanga kameremere iguma idomina, iguma yaranse gucika. Iyi ntambara ihezwa nande canke iherera hehe? Turabaye kaze mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pastor Nduwimana Joseph. Turabashimiye kandi turabakengurukiye cyane ingene mushishikara kudukurikirana. Twagomba tubasabe mwebwe mwagiye mutanga ubutumwa hirya no hino, Imana ibahe umugisha. Wewe ushoboye kubukurikiranye iyi video uri mushasha mwiki kiganiro gusenga guhindura ibintu, ushobora kwandika Pastor Nduwimana Joseph kuri YouTube, ushobora gufyonda sabone ufyonda ku nkengeri kugira ngo urushirize kuba umunywanyi wacu, urushirize kuronka ubutumwa ku munsi wongera upartage uhe inshuti n'abagenzi, nawe uzoburiko urakora igikorwa ciza c'Imana. Yesu rero aguhe umugisha, uzorushiriza no kubona byinshi, n'ubutumwa turungika ku munsi uzorushiriza kumushikira bugushikire. Reka dusome rero ijambo ry'Imana, dusoma hariya mu Baroma, turasoma igice cyaho ni cindwi ku murongo wa 18. Reka dusome. Ndazi yuko muri jewe kameremere kanje ataciza kimbamwo, kuko ngomba gukora iciza kubana nanje, ariko gukikora ntako Imana nishimwe. Reka dusangire iri jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryafashije umutima wanje. Uyu ni Paulo yariko yandika icete gikomeye cyane c'Abaroma, aho yavuze ko yipfuza gukora iciza, mugabo muri we uciza ntigishoboke kubera kameremere kamubemwo. Ndiko nshaka ko dusangira ijambo rivuga ngo kameremere. Kameremere ni iki? Mbega hari intambara ya kameremere. Twumvise mu ntango ingene nasomye cyane navuze yuko Paulo yipfuza gukora iciza. Mu buzima bw'umwana w'umuntu hari ibintu bibiri bigwanira muri we, nibyo ngomba ko tuvuganamo. Umuntu agwanirwamo na kameremere irongora umuntu canke igida umuntu canke ishobora kurongora umuntu, ariko kandi muri we hariho n'imwemu y'Imana. Usomye ku murongo wa 20 niho abivuga neza, haravuga yuko umuntu iyo akogwa ko na kameremere gashobora kumukoresha icyo atagomba gukora. Mbega kameremere ni iki? Kameremere ni ngeso. Kameremere ni ibintu bikubamwo ukamenga umwanya uwo ari wo wose. Dufate nk'akarorero, hari umuntu usanga afise kameremere y'ishavu, ugasanga mu mwanya uwo ari wo wose icyavuze naho woba akantu gatoya arashavuye, ahagaze guca muriko muraganira habaye akantu, uwo mwanya agaca ahinduka. Muriko muraganira akantu adatahuye, uwo mwanya agaca ahinduka. Nukuvuga uwo afise kameremere y'ishavu, aripfuza gukora ikintu ciza, kameremere y'ishavu igaca umuhinduka. Nico gituma abantu benshi ushobora gusanga barongowe na kameremere. Umuntu rero afise impemu zibiri zimukoreramo, hariho kamere y'Imana, hariho na kameremere y'umubiri, ari ikomoka kuri Satani. Yesu adufashe cyane. Paulo aravuga ngo nta ciza kimbamwo, igihe cyose nipfuza gukora iciza, kameremere y'umubiri civyuka, kameremere y'isi civyuka. Nagomba mw'uyu mwanya twige kubijyanye na kameremere. Mbega wewe urongowe na kameremere y'umubiri canke mwemu yarafise ubushobozi mu buzima bwawe? Imbuto y'Imana yarashoboye gukura gushika ishobora gukura muri wewe kuburyo urongorwa n'imbuto y'Imana cyangwa urongorwa na kameremere y'uburyo bw'umubiri. Nagiye mbona abantu benshi barakizwa, abantu benshi barasenga, abantu bakaba abapastori, ukabona mbere bararirimba, baravuga ubutumwa bwiza, abandi bagasenga mu bikorwa mu ishengero, mugabo ugasanga kameremere iguma idomina, iguma yaranse gucika, yaranse guhera kamere, icyo mu Kirundi bita ngo ingeso. Numvise ijambo abarundi bagiye bavuga ngo ingeso ngo irakura cyangwa ngo ingeso iraraba ariko ntihwera, ngo iraraba ntihwera. Bisigura ngo abantu barashobora gusenga mugabo kameremere ntihere, abantu bashobora gukizwa ariko kameremere ntihebe. Ugasanga umuntu arafise ibintu bimudomina, ibintu bimutsinda, ibintu bimugwanya, ibintu bimusubiza inyuma, ibintu bimukura mu gakiza, ibintu ntashobora kuba ari mu bantu mu kanya gatoya.
biroroshe cyane. Nico gituma kakanya Paulo yavuze ngo nta cyiza kimbamwo ariko nifuza kugikora, ariko kamere ikacimbuza gukora icyiza. Paulo avuga ngo nifuza gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere. Yari kamere mbere, yari kiragwanya icyiza. Yesu adufashe. Abantu benshi ntibazi ko kamere mbere ari icyaha. Abantu benshi ntibazi ko ingeso ari icyaha. Umenga byose bo bitwarira hamwe. Umwe mayenga yorimba yosenga mugabo byose na kamere mbere nayo akayigendana. Nagomba ndakubwira iyambure kamere. Nasomye amajambo hepfo gato havuga ngo umuntu adahimbara, ngo umuntu afise kamere ntashobora guhimbara Imana. Mbere ngo umuntu afise kamere mbere agabwa na kamere mbere arongorwa na kamere mbere, ngo Imana ntiyigera imwizera ngo imwemere, ntashobora no kuyinezereza. Nico gituma kakanya wari ukwiye gushira ko kabaza wowe mutima ukibaza, mbega naranesheje kamere, mbega naratsinze kamere mbere cyangwa kamere mbere niri kirangwana. Yesu akumera umugisha. Ariko urangiza iyi video wibaza kuri kamere mbere yawe, mbega ufise kamere mbere y'Imana cyangwa ufise kamere mbere y'isi?